Wewe muri Buja Flavor wishira mu kibanza ca kangahe mu baririmvyikazi b'abarundi? Cendo wa mbere. Uro wa mbere hano muri Buja Flavor? Wishira mu kibanza ca mbere? Ca mbere kabisa. Ukaza tugakubana kai. Hahandi I'm sorry bae. Tanumva vyanse ibintu vyanse. Nakubonye we nguze nkoreze ka. Ni fake janguma ndi febre. Ako nakugizene nakubonye bae nguze nkoreze ka. Ni fake janguma ndi febre. Kulala muri hotel uri umwigeme? Ni ibintu bisanzwe. Ibintu bisanzwe gose. Ni simple. Kwera hari igihe umuntu udashaka ibintu by'akavuyo home. Ego. Nkavuga ati hamwe ndashobora kuba njyamye niko natunga sheria niko byumvira kazoza kanje kejo kaza wumva mama we Dodo ababanyi we Dodo yariko. Kacha wigira muri hotel. Kwa ndi pose ndagenda nkari hotel je nyene nkayiraramwo 2 jours 3 jours. Haje ni muri hotel wewe ugenda gusuri wenyine canke uri kumwe n'abandi? Oya n'abandi. Cyangwa muri couple? Oya. Aho ugenda muri hotel ugiye kuruhuka nyene kugira ngo uyanka akavuyo. Ego. Uri mu bakobwa bashituye abahungu hano muri Buja Flavor biravuga yuko abahungu benshi bakuriye amahera. Ni ukweli ama ni wongo? Nje nta muhungu yandiye amahera ahubwo nije ndayabaje. Ni uyabajya? Muhungu yonje amahera gute? Bajya abantu bavuze yuko ubu wapigitse cyane ahubwo abahungu aribo bamaze kugusongera isibe. Ubwo nibo bapigitse kubera je ata muntu nsega. Hello everybody na wakaribisha wapenzi wasikilizaji wa Burundi Kingdom TV, najua kama mko wengi sana mko mnatufuata kupitia mahali pengine. Nyita Formidable, tonable, admirable, considerable. Ahantu turi na ahantu novuga yuko mukanyura za kuhamenya ushobore kumenya n'umuntu turi kumwe wariwe, urashobora kuba warumaze kumubona canke hari byinshi keneye kumenya kuri we. Ni benshi bakunda kuvuga amajambo menshi yuko ari mu bantu novuga batera umuriro kuma social media canke muri Buja Flavor muri 257 niwe turi kunye muri kano kanya kugira ngo dushobore kuyaga ibitari biki, dushobore kuyaga novuga kuri ya majambo bakunda kumuvuga kamajambo menshi cyane. Ndakuramukije. Ni bo. Nari ndaguhaye microphone nibagiye uko ufise nawe microphone. Uko fresh? Niko poa. Uko poa? Hanya ngo mu bantu bagara ngo wewe urimo sana. Ubikura hewe? Ubikura. Wa munsi nakubwira ati tuzobona nukasha ngo miss wezi bana. Wezi panda bisi? Ile gari yako iko wapi? Ipo. Iko wapi? Ipo. Samoni uri kuja na miguru hapa? Hapana. Ariko umeze bien? Ya ndaho. Yani BKTv yashoboye kukugendera. Muri kino gihe wewe uri mu biki muri kano kanya? Ndi mu biki? Ndi mu biki gute? We no nturi muri Buja Flavor muri 257? Ya. Ibintu urimwe muri kino gihe n'ivyahe? Jeff ko ishasha. Ya, sindirimbo shasha. Yitwa itaba telefone. Kabiri kuri YouTube channel yanje ya Dodo Burundi. Niyo ndirimbo shasha uheruka gusohora? Bakunda kuvuga ati umwigisha arashobora kubaza ivyazi. Jewe ndi mu bantu bashoboye kumviza niyo ndirimbo ivuga ibintu vy'amatelefone, itaba telefone kuri Hôtel. Ariko ikibazo ngomba guhera ko cyane wewe muri Buja Flavor wishira mu kibanza ca kangahe mu baririmvyikazi b'abarundi? Cendo wa mbere. Uro wa mbere hano muri Buja Flavor? Wishira mu kibanza ca mbere? Ca mbere kabisa. Nivyo wibwira canke nivyo byigwa n'abantu? No mbanza kwanza kuvyibwira jewe. Kwera umuntu utiyemeye umuntu niyoza kunyemeza jewe. Jewe ubwanje ntariyemera. Mbanza kwanza kwiyemera jewe ubwiwanje hama ujya wundi akaza kunyemera. Yaje ndiyemera kandi ndavyibwira kandi ndanavyibonako. Wendo namba moko kabisa. Mu bakobwa kabisa. Genda kaza. Hit song ufise nizingahe hano muri Buja Flavor? Hit song uvuga ati je izi hit song ndazirivye no muri concert abantu barashiduka. Kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kumenya ati Formidable yagendeye umuntu ari hit namba moko muri Buja Flavor mu bigeme baririmba hano. Indirimbo zanje zose ziraryoshe kandi zimeze neza, ariko kuri YouTube channel yanje hariko 3 zibiri ziracari igikoni. Hajya kuri YouTube ufise ababone bangahe? Nka 700 bari 600 kelke mugabo 700. Ufise abone kuri YouTube amajana jewe ntinaba ntihezo menga n'amajana 756 naje nabaravye. Hanyuma ukacuvuga yuko uri umuririmbyi wa mbere hano muri Buja Flavor mu myigeme? Mani ndakaze. Ya ndakaze kabisa kuko ubiravye.
hariho benshi batangiye n'imbere y'igihe yego ariko n'ubu batazwi batavuzwa ariko je n'amakungaranje yes barakunda kuvuga ashaka guceka je ndiko nagenda pole pole barakunda kuvuga yuko kugira ngo umurinzi ashobore kuronka collabo canke international collabo y'abaririmbyi bo hanze hariho umurinzi ashobora kuvuga ati reka ndabe channel YouTube yawe ababone bariko muri kino gihe uri kuravuga yuko uri umuririmbyi namba mo kano muri Buja Forever kandi kuri YouTube channel yawe hariko abantu batarenga batachika n'amajana 8 numva yuko uri kuraswaganya sinoja kuvoma ubunyene ngo nce shaka ngo mubindi ndawuzuze mu kanya aho nyene sivyo je ahongereye je muri entertainment nta n'imyaka ibiri fisi yego kwanza nta n'umwaka mfite amezi hakaba hariho umuntu amaze gukora imyaka adafite abone nk'abo biwanje yego ugiye muri concert wasitura abantu sana kabisa maze gukora imwe yonyene ndi kumwe na Dr Cloud nibagiye hari kwirayizi ariko twarujuje vraiment izo tatuaje zinandikwa nini wewe unaviona nilikuwa naona kama tatuaje ni hatari sana unashitua watu wakiona wanasisimuka sana tu jewe mfise amenyo natiheli Imana yampaye mugabo we nabonye irindi ryinyo iryo ryinyo ryari ryagiye kugira ngo ushobore kugira iryo rindi ryinyo si ryonyene ahubwo yari menshi ndakuraho urumva ni kama mapendezesho yanayatoa naweka nikijisikia naweka ariko mpora nuzuza kanwa kose ari amenyo ayo yose arimo kamanza kuvayo oya na marge ndashira hejuru ya yandi hejuru yandi kugira ngo usiture babandi bari muri Buja Forever muri 257 reka mpagarikiraho nyene kandi uruvuze yuko ushiramwe marge kugira ngo ushobore gupendeza byaravuzwe yuko igihe uva mu bihugu by'abarabo uri mu bakobwa basituye abahungu hano muri Buja Forever biravuga yuko abahungu benshi bakuriye amahera ni ukweli ama ni wongo je nta muhungu yandiye amahera ahubwo nije ndayabaje ni uyabajya muhungu yonye amahera gute bajya abantu bavuze yuko ubu wapigitse cyane ahubwo abahungu aribo bamaze kugusongera isibe ahubwo nibo bapigitse kubera je ata muntu nsega je nta muntu usaba vraiment cyangwa nta muntu ndagenda ngo mpindaro je sindapigika ni Dodo kurara muri Hôtel abihinsiguriya kurara muri Hôtel uri umwigeme ibintu bisanzwe ibintu bisanzwe gose ni simple kwera hari gihe umuntu udashaka ibintu by'akavuyo home nkavuga ati hamwe ndashobora kuba njyanye niko natunga sheria niko byumvira kazoza kanje kejo kaza wumva mama we Dodo ababanyi we Dodo yariko kacha wigira muri Hôtel kuba ndipoze ndagenda nkari Hôtel je nyene nkayiraramwo 2 jours 3 jours haje ni muri Hôtel wewe ugenda gusuri wenyine canke uri kumwe n'abandi oya n'abandi cyane muri couple oya aho ugenda muri Hôtel ugiye kuruhuka nyine kugira ngo uyanka kavuye yego ariko umenye kuri kurikirana n'abarundi haje bafise ubwenge batahura ibintu n'ibindi barabizi ibintu bisanzwe ako kavuyo gatuma uja mu ntuzenye hari abantu Hôtel sinzi ukungene bayitiranwa canke ukuntu babifata sivyo hari abantu bavuga ati ku Hôtel ariyo kugenda gukoreramwe amabi canke Hôtel ariyo kugenda nka Monsieur Madame bagiye kuruhuka yego umupapuro ashobora kuri wenyene abana bakuvuruze muhira indura ari nyinshi ama stress ukagenda guruka mu Hôtel ni bisanzwe nikintu cyo kuruhukiramo sikintu uvuga ati ngo nimaka nguri kumwe n'umuhungu cyangwa umuhungu ari kumwe n'umukobwa no ariko biramaze kuba kugenda muri Hôtel kumwe n'umuhungu sindavyibuka nkeka kera ariko ndibaza ko byabaye ndazi yuko namba bitaraba bizoba I think yuko byigeze kubaye biri kuba fresh navyo nzi ko mujinu nazi wewe namutinje muri Hôtel ni sawa Imana iguhezagire cyane okay hari abahungu bariko baradukurikirana hanya muri BKTv bariko baravuga bati Formidable yagendeye umwigeme novuga murembo sana bari kumwe bariko barayaga ariko harashobora kuba ari abahungu hajya bifuza kubonana na wewe canke bifuza kuyaga rimwe canke abiri canke atatane ni wewe wifuza donc umuhungu aza kugana kuri wewe abari umuhungu ameze gute ushobora kwakira ugaha ikaza ati tuyage umuhungu wo kuntereta azana reka ndabitomore neza ashobora kuza akavuga ati jewe nkeneye yuko twinjirana mu rukundo na Dodo sipoza yuko muri kumwe namba hari sipoza yuko atahuriho sivyo sipoza yuko uri single harajira umuhungu avuga ati je nshaka yuko tuba kumwe na wewe ushaka umuhungu afise karite zimeze gute ni example ariko ni example yego awundi umuhungu muremure kuko ni example kuko sino haba mvuga ngo hari habari ngo bashaka kuza kuko ivyo urimo ntavyo nzi akundi umutipe icambere kwanza aba yugurutse no kuvuga aba ari open yani ari romantic kivu hama we muremure umva werindira ndashaka ndiko navyumva aba ari muremure munda 6 pack kandi abazi kurondera naho yoba umutaxi vero naho yoba uyori yarara
yani uko ariko kose yoba ameze abe muremure abazi kurondera naho yo bari mu bayori yarara kabisa ubuhoza umuntu afise ikintu uzenye ikintu ciki bacita gute ibintu uzenye bijya ibigunira byuzuye ivyondo avuye kuyori yarara ciyaza ati ni muremure izo karite zose ufuza arazifise ushuvuga ati wewe uko mpenzi wangu nziko ntazorara inzara no mweme kubera je fite bijya bibiri canke bijya 10,000 ndashobora kumubwira ati sheri kubera wowe uzana 1,000 canke 500 je nkabafise bino bibiri rero nareka twiyunganganye dukora iki nkamukura muri zigiyarara nkamushira mu bindi ubuzima bukabandana wowe ufise intumbero kugira ushobora kumukura mu yarara nubwo nubanda ifise erga mu nzu kira kintu cyose numwumvikana ivara no kumvikana mbe nta bantu bafite ama etage babayeho neza bafite ubuzima bwiza ariko ugasanga mu nzu nta mahoro bafite ego ariko ugasanga umuntu warariye ubugari n'indagara warariye umukeke canke inyama ari mu ngwano amahoro afise ariko wewe indagara canke ibiharage n'ubugari ufite amahoro ikintu ngwanira mu buzima jewe nukuba ndi cool ariko muri kino gihe bipanze gute wewe Concernant l'amour, il y avait des gens qui sont en train de nous suivre. Qui ne komenya ati hajya ahantu ninjira sinzo hava ni boma. Ubikwaje. Hajya kesi ngo arisho mufana. Numugenzi. Il y avait une interview nabonye yagusanze muri hotel. Wavyakiriye gute? Mwacha myumvira rero ngo twari kumwe ngo twara. Havyisi mvuze bakunzi ba BKTv duheruka kubona interview ya Akesdan muri Waka kama ni Waka lights yu bitu bingi agendera uyu musista yamusanze muri hotel yamanje kwinjira hano muri salo arinjira hano muri salo hanyuma asanga sihuri aragenda kuraba ahantu ryama muri hotel asanga haragaragara acaja muri douche naje nacenguma nico cyumviro yiyumviye gute ko Dodo ari muri douche kugira ngo acaza muri douche nanje nivyo niyumvire yiyumviriye gute ko ni muri douche magasange muri douche none kugira umuntu agusange muri douche ntumva yuko ari akantu akantu kagaje yavyumviriye gukurikira mu mubaza yumviriye gute ko Dodo ari muri douche kugira umusange muri douche mumbabarira simvuge byinshi ngahava avuga ibitari byo kuntu zenye kuri réseaux sociaux hariho benshi bavuga yuko uri mu bako wari kuravuga yuko uri mu artiste mu bakobwa mu babigeme hano muri Buja Flava uri imbere kandi uri namba moko mugabo baravuga yuko wowe uri hit kuri social media gusa mugabo kuvyerekeranye n'ibikogwa kuvuga ati kuryohera fans ari matope abo bantu babwiye iki bana baze bakore nabo matope yabo nabo tubabone bazi sivyo hari umuntu yifuza ati je noba nka Dodo nanje nuko nifuza ati je ndakora ikintu je ndakora urumva kandi ababizi barabizi abakunda indirimbo zanje barahari ari ahantu ushika abantu bakavuga ati Dodo twifotoze Dodo dukora iki Dodo dukora iki urumva ndi hit iyo bavuga ngo ndi hit kuri réseaux sociaux nabo baraza bakora ivyabo sivyo urumva bavuga ko baskwaganya ariko naziho bivuga abantu benshi ariko we ntavyo warumaze kumva je navyo numva kubera indirimbo zanje ziri ku YouTube bajya babivuga nibajya badafisa amamega yo kuja kuri YouTube barabivuga byanje ariko uja kuri YouTube akabona ibikorwa by'iwanje niwe abizi kandi rero media zirafasha ataba media sinari kumenyekana natanguye media ntarasohora n'indirimbo nimwe ahubwo media nizo zanteye uburoho kugira nje muri studio kuririmba naragenda kuri TV ndazi kuririmba atari umusari numwe ndandika ukabivuga kuri TV online ndazi kuririmba indirimbo zigomba isohoke ntarinjira no muri studio n'umunsi warimwe manager wanje yacavuga ati oya online zigezaho tugende rero dukora akazi yatari kuba online ntwari kumenyekana nundi ntiyari kumenya bose bamenye kubera izi nyene online uvuga ko ntakora ndaho jibikorwa ndabifise mfise amezi 8 muri game numba atari 9 amezi 9 muri game kandi ukacuvuga yuko bose bafurira ego ndarenze man wone butanyemera abandi baranyemera je ndakwemera kuko nakwemera sinayikuza hapana je siniko naguponda ndiko navuga nti tuje mukuri none bande batanyemera tuje mukuri araho mvuze jewe mvuze ni uvuze yuko uri namamoko je sishobora kugwanya none ushaka none je nari kuza ngaha mvuge ngo naka niwe nimero imwe hamajeje nishira heje ni yankereye ariko kuri kuravugwa je rero ndu wa mbere muri game uzoza sumba araza bivugira nayo kuri sawa okay reka turekane nivyo nizave tuja muri vyinshi tugende mu vyerekeranye l'amour mugabo on peut pas faire l'amour saba babibaza ko tugira dukora urukundo ngaha reka tuje no vuga mu vyerekeranye muri mood l'amour barakunda kuvuga ati amahera l'argent égale l'amour ata amahera na rukundo ruhari iryo jambo rivuga kiki wata amahera na rukundo ruhari
urashobora kwifita amahera nawe ukabura amahoro. Yego. Je nta iryo jambo yuwanje ntirisona kubera gikuru ni nurukundo. Yahama ibindi bikaza mu nyuma. Hajya amahera ntaca amaze dalamo. No aramaze ariko nta naho bitaniye nta naho je narigeze guhangayika mu rukundo afite amafaranga yose yayarutse ndabona. Uwo muntu niwe yayakuririye ko niwe yayakuririye ko. Nabaye nk'umusazi ntazi ivyo ndimwo ntazi yo ndiko ndajana. Umuhereza nawe aguma hekenya. Waguma umucorera nawe aguma hekenya. Ucu usanga wamaze kuba twanye turahebana ndabura amahoro kubera urukundo kandi ifite amafaranga. Sasa rero iwanje sinzi petete kubera kira muntu wese afite gutahura kwiwe. Barakunda kuvuga yuko abakobwa ba hano muri Buja Flava muri 257 bamaze kuvuma ikibagaragaza yuko bamaze kuba hita gutwara mada. Izo bivuga ko ndayifise. We ntayo ufise we ndabona yuko ndayikuye. Cyangwa uri muri babandi bakoresha bwa buhinga. Oya, ndetse nkubagana. Kugira ngo wikingire. Ndetse nkubagana byo ntabyo. Ukiangalia hata look, unashobora kuvuga yuko umuntu adakubagana gabasha. None biramusa ko umuntu usanga byanditse ko umuntu ati umuntu nuku. Nta muntu ushobora kuvuga umubonye gusa par visage ukavuga tujya muntu ivyo ari byo byose arashobora kuba ameze kunuku par visage gusa. Batana kubyati naka ni naka. Wowe ubibona gusa. Ukimubona gusa. Bon ndiko ndabaza wewe. Wewe ubimbona ko. Ndiko ndakubaza. Ndiko nakubajije. Wewe turi mu kiganiro ntabwo ndi umujanise turi mu kiganiro. Ndiko ndakubaza nti iyo uri kuratembera myibarabara nta muntu ushobora kubona bivanye na look yuko avuga tujya muntu ni naka. Wapi? Impaka ushobore kumenya matendo yake. Kuri visage kunyene. Hari abantu bambara izigera ngaha kandi batekereje. Ubu wewe wicaye ngaha umuntu akuravye look. Ntiyashobora kuvuga ko kuri umustar wa hano muri Buja Flava. Akuravye gusa look. Umustar. Bisako gute? Nta bantu bameze nk'uwatara aba star. Bariho? Barahari ni benshi. Umuntu yambara neza fresh. Mubonye ukavuga umustar kandi uri umustar. Tuhagarire ngaho nyene. Look hamwe no kuba umustar. Bitandukaniye he? Bitandukanye kuba umustar n'umuntu yani azwi amenyeka yani azwi. Lakini look ya kistari kuba look yani igisi ulivyo kunu wambaye uri smart na look birajana. Nta look y'igistari hari. Look y'igistari. Je nta look y'igistari fisi. We ntayo ufise. Ufise look iyi. Isanzwe nyene nk'umuntu simple. Mugabo ndi mu kazi mba ndi mu kazi. Kandi ndi mwisite nushobora kumenya ngo ujya n'umustar oy. Ibintu maze kuronka muri ako kazi kuko umaze kuvuga yuko uri muri wa mbere hano muri Buja Flava kandi je namaze kuvyemera kuko iyo ntavyemera sinari kuza reka ndavyemere data wanje simpamenya amakofi hano muri interview. Ibintu maze kuronka muri Buja Flava muri uwo mwuga wo kuririmba n'ivyaha uvuga ati ibintu je ndavyishimira hano muri 257 connaissance n'abantu ndafite ama connection na ntushobora kugenda ngo ndare hanze atamara yi Hôtel ifise ngiye muri Tizi ngiye mu Uganda ngiye muri Kenya nshobora kuja kurara hanze connaissance yonyene ivyo byo nyine waronse kandi ndabyishimira connaissance pour les amis quoi. Baje abantu bavuga ati je nishimira imodoka naronse inzu naronse we nturimo. Oya connaissance gusa urumva kanoti sikirenga. No ntiharagera ntiharagera ariko utararonka amahera mu muziki wumva uri kuronka iki? Parce que la connaissance est suffisante. Sivyo irakenewe nivyo. Umviriza ndakubwira. Connaissance umuntu ashobora kumenya je ko umusare ndirimba ari hanze kubera kujya kuyaga neza ngize ikibazo amafaranga akandungikira. Je namaze kuba ndahantu ku radio bakama amafaranga. Yego? Ni ibintu yani kubaka kwanza izina. Kubaka izina hama ukagira ubucuti n'abantu bakamenya ujya muntu ninde bakamutahura. Je ndamaze kuba n'abantu bantahura bakabatahura n'akazi kiwanje. Byo ndabyishimiye. Yego? Baje abantu bavuga yuko muri Buja Flava umuziki utariha bahava bibaza yuko nawe uri kuravuga yuko mu muziki wakuye connaissance gusa mugabo akanota akabatari kirengo bahava bibaza yuko ari ibyanyu nyene bavuga ati umuziki nturiha. Umviriza umuziki kuvuga ngo umuziki ngo nturiha kuri ngahi wacu umuziki nturiha kubera iki ahubwo umbwira ati muronka gute amafaranga kuronka amafaranga kuri YouTube urumva hari abantu babeshejweho na YouTube YouTube umaze kuyironderera akarere kawe neza ukagira aba followers benshi bagukurikirana abantu bagakurikirana ibikorwa byawe bwose hari abantu babayeho afite umuryango munini abagore ugasanga umuntu ariha inzu ya 400,000 500,000 kubera ijya YouTube yiwe ariko umuziki nayo kuriha muri Tanzania ubariha kubera ajya amashow urumva wacu nta mashow dufite umva ngo gutumyeho naka baguhaye 2 millions 3 millions 4 millions ugiye kubita amasho no muziki kuriha urumva ikindi naco YouTube ni iriha YouTube okay reka tugende kuntu byarigeze wewe warigeze kuja muri ihuriro
ihuriro ry'aba kama ni Amisi warigeze kujayo hariho interview nigeze kubona mu gihe cyahera aho umengo mwigeze kujanko sinza kuvyinjiramo cyane ariko bizaza kugufasha gutahura akabazo ngira ndakubaze aho byigeze kubona yuko umenga hari umuntu mwari ko muraja mu mburano I think hari ivyo wavuze uravuga ati twebwe hariya twavuyeyo mbere ubu twamaze kuronka mbere n'undi muntu azanye amafaranga kugira ngo dukora ibintu bishasha ibintu vyahereye yaraheze byaragiye mu butegetsi barabumviriza barumvikana birahera ego ujya muntu nawe wavuga yuko ari wagiraza n'amahera mutangure igikorwa gishasha je ntabwo ndimwo naciye mvamwo kubera nje mfite izindi kazi nkora urumva mfite shop mu Bwiza nja mu Bugande mu Tanzania kurangura cyese rero umwanya wo gukora umuziki nkaja muri comedy nkagira iki urumva nabonye mengo sindabishobora ariko bobo kubgabo hariho umuntu aba managing arahari ubu ba Miss hajya murayaga Amisi ntabwo turangira kuyaga kubera ariko je naco dupfa nawe naco mufa Okay, turiko turaja mu musozo novuga w'iki kiganiro muriko murabona yuko turiko turayaga vyinshi araza guhereza novuga kuri acapella iyo ndirimbo shasha kumbure nayo nyene rishobora kuyivuga ko ibintu vyinshi nagira ndakubaza akabazo kamwe dufate hano mu Burundi harabaye rusansuma y'abantu bakunda gusenga wewe wakwiyandikisha iwe ndakunda gusenga sana urakunda gusenga sana usenga he Imana usenga he ndayishira imbere usenga he yashengero twangwiki nambari au kumbuki kama ni eglise nani my goodness ndayibagiye ariko ndasenga umaze gukegeranya deja biragaragara yuko udasenga nukuri je ndasenga n'umwana w'Imana we dimashe ndagenda vuga izina ry'urusengero ninjira yego ruramva giyumvire gatonya manze ugiyumvire ndaguhaye akanya manze wiyumvire izina ry'urusengero usengeramo eglise ntusenga Dodo ntusenga ntiduhendane reka guhenda bariko baradukurikirana reka mucamake habaye rusansuma rw'abantu basenga hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi uyu ngo ntiyoshora kwiyandikisha arafise abandi bantu asenga nabo my goodness natari sana acapella ya inuzenye iyo ndirimbo kugira ngo shobore kumenya isho shobora undimbira igitero kimwe iyo ndirimbo kama ni appel ya telefone voilà twende ndashaka kukwikubako ukaza tugakubana kai hahandi I'm sorry babe tanumva vyanse ibintu vyanse nakubonye we nguze nkoreze ko ni fake janguma ndi febre nakugizene nakubonye babe nguze nkoreze ko ndi fake agukoreze kiki Rede kwiki nta kintu tahuraga apana hari abari ko baradukwirikirana hajya tugene neza intambwe ku yindi agukoreze kiki turiko turashaka gusigura indirimbo neza agukoreze kiki ni byinshi yonkoreza ibiki oya vuga basi bibiri ukoreza ko twumve zako indirimbo ni gwawe dushaka kuyisigura neza agukoreze kiki nakubonye benguze unkoreze ko ngo guma ndi faible ivyo bintu agukoreza ko bituma ubu faiblesse ihagarara n'ivyahe bakunzi ba Burundi Kingdom TV bakundi ba BKTv murabona aba artiste bacu bo ngaha muri Buja Flavor hari ukuntu bandika indirimbo novuga nuko yisigura usanga kuvuga mu rurimi rwacu rw'ikirundi usanga yamaze gutana kanovera canke yamaze gutana karanga k'igihugu nivyo ugasanga ukwisigura ugasanga abantu bariko baravuga ati wamaze gutakaranga k'igihugu narayisiguye bikwiye none kugukoreza ko sekwa ntumva ko ari kirundi gitahuri ariko je nabajije ikibazo umuntu ari umusheri wawe nyene ibintu agukoreza ko ni vyinshi naguciriye hagaturamba abandanye igitero waruvuze ati nguma ndi faible continue refre telefone itaba telefone cyakabiri sekura umudindizo maze biryohe binywane wawurimye bakubona ujya bakubona na jenzi itanga ni waruhanze gukanda kandi nzobikora isekura izobona ibara urukundo abantu bose ku isi bakunda urukundo ibintu byose bizahaje urukundo telefone namaze kumva yuko harimo ubutumwa bw'abasekura sinzi ivyo basekura sinzi ko ari ubududu sinzi ko ari sombe sinzi ko ari biki basekura numvise ibintu byo gukoreza ko iyi ndirimbo ibishaka guhanura iki canke ifise ubutumwa bwahe muri rusange abantu batahura iki
indirimbo umva ni nka kujya basi umukobwa uri kurarimbira umukunzi wawe sivyo ndashobora kumutelefona akanka kwitaba sasa rero ndiko ndamubwira ibyo shaka ko yonkorera kugira aze vuba yitabe telefone anyaruke asekure ya peut-être c'est dufata tutane gusekura bazi asekuro none isekuro ni iki isekuro ntayuzi isekuro ni asekura iki none umuceri ibiharage ibiharage none wayisekura baramaze gusekura ibiharage uyu muntu zeri atariza okay bakunzi ba BKTv je numva umengo twayaga ibintu byinshi twoshika mbari iyo ndirimbo namaze kuyumva nayumvirije nkitangura kuyumva gusa nashobe gutwenga video ryari next week turashootinga murashootinga muzokorekana ukuntu bakoreza ko muzoyibona bayitegeye tuzoba turiko turasekura nyene mudindizo isekuru iri ngaho ubuzima bandanye musekure neza ninda zosekura mje mwene ninde yosekura ni uzosekura hanyuma uwo wundi nabazo shakora iki kandi atari hari yanse kwitaba telefone yaranse kwitaba uzosekura wenyene we birakorohera gusekura uri umwe shanzo tryinga sinzi vraiment bakunzi ba BKTv bakunzi ba Burundi Kingdom TV mwambonye ni Dodo twari kumwe hano muri BKTv ndazi ko wamaze kugira subscribe wamaze kugira commentaire wamaze kugira share wavuze ati iganiro kimeze kunuku sinzi ko ari ico nibagiye kuko bazi je nabaje ibintu byinshi tumalize kiryoshe ama vraiment badusupporting like na share na subscribe babandanye umva man abakunzi ba Dodo Burundi bacha kunyangusha ariko n'umujournaliste ambwiye ngo na province ifise ngo nabantu bankurikira na vraiment imagine wewe yamenye gute je namaze guheza nasize wewe yamenye gute numbaze vyinshi je ndakaze rero hama je numandanye mushigikira kandi ayibasavye simbe nka wa wundi aja kuri TV akarira yo ni mungira subscribe no ndayivuze mu kwitonda ko ndi umwana w'Imana mubikore vraiment araka ni numvise my Dodo ushawaye kukasikia ule jamani vipi ivyo bimeze gute muramaze kubonana muramaze kubonana haje yaririmbye wewe none we sivyo niko nakubwira ko nkanye kumbe ibintu birahambaye cyane reka ndabashimira mwese bari kumuradukurikirana abakunzi ba BKTv abakunzi ba Burundi Kingdom TV nyita Formidable tonable admirable considérable ndagushimire anje ndabashimiye gusa ngira ngaha ni seko gute kuri tatouage undi munsi ndagusomera tuzogaruka hanyuma ndabashimire turabubaha ciao